kuba iyi severe yashikirije iyo raporo ari severe nzi abantu bari bavuganye iyarusha abagiye gusezeranira iyarusha siyo yari gufata ingingo ko habayeho nyabwoko cyangwa hatabaye ihonyabwoko yari gutohoza hanyuma imaze gutohoza igashikiriza raporo cyane cyane mu nzira yo kunywanisha abarundi hanyuma bifatiye kuvyo batoye bagashobora guhamagara Nations Unies ikazana Commission Internationale d'Enquête kuko ingorane ni yahe ingorane nuko mu gihe ari ubwicanyi bwabaye hagati y'abarundi cyane cyane hagati y'abahutu n'abatutsi biragora ko bonyene baheza bakumvikana kuri ubwo bwicanyi n'ingene abakoze ivyo byaha babacira urubanza kuko ucumengo ni ibintu vya règlement de compte ariko iyo haza umugwi mpuzamakungu wa Nations Unies ubwa mbere bwo nirikuriwe kwemeza icaha c'ihonyabwoko kubera iki ari ubirekuriwe kubera ko mu vy'ukuri iyo mu gihugu habaye ihonyabwoko rikemezwa na Nations Unies ni naho n'abagize ihonyabwoko aho baba baroye hose ibihugu byose biri muri Nations Unies bihamagariwe gufasha gufata no gucira imanza abo bose babyagirijwe je sinzi ko ariyo bizotera bija kubera iki bidaherayo kubera iki batogira enquête gusa bakerekana ati byo twabonye nibi ati mugabo ibindi biraturengeye isi gwacu mugabo ubundi bategerezwa gutanga raporo gushikiriza raporo muri Nations Unies bagaca basaba bagashiraho Commission d'Enquête Internationale bagaca bashiraho na sentare mpuzamakungu kurya n'ahandi hose bigenda Yugoslavia byarabaye ku Rwanda byarabaye Nirambere byarabaye kubera iki byo mu Burundi bitosa n'ivyahandi